Of course Vyarambabaje uzi kubona umuntu ambeshera ngo namutwaye umugabo. Bega hanje gutwara umugabo w'abandi nobura abasore ntibuzuye ni gute naje gutwara umugabo w'abandi. Kundonka navyo sinovuga ngo biroroshe kandi ntivyoroshe. Oya biraterwa n'undonde. Uzoze nawe wewe uri ndiko ndabikubwira. Of course yes nigezwa. Maze kuvuga kenshi ntiyari wa mbere yavuze ibyo anavuga ibindi ariko ibyo byose ndavyima amatwi nkambara ikutere nkikomereza urugendo n'amafibo akira bara bafi The Black Gorilla Ori King Pro The Black Gorilla Amoje kabiri kigendo cy'uno munsi cha music cyangwa cha spotlight tumaze kugenda tubashikiriza umutumire w'uno munsi aho nibaza ko abantu benshi mutembera ko ngurukana bumenyi mwabonye ko muzi umutumire bavuga ngo umugabo atari so ntumvuga izina sinzi iyo bigeze ku mugore cyangwa ku mukobwa sindamenye ingene bimeze ariko araza kumfasha mu mwanya ni ikiganiro cy'uno munsi turi mu gice cha spotlight ko rako tuziganiro cyitwa music no ya spotlight mba spotlight nuvuga ko no muco umureka ukamureka ahantu hatabona rero mu muco utabona cyangwa ahantu hataba habona tashaka kuzana abantu nabo baka aba staff cyangwa abantu bagenda bavugwa mu bintu bigiye bitandukanye aho twamaze kuja mu gisata cya cinema uno munsi ndi kumwe na mabuja reka tumureke nawe yivuge sibyo nubwo navuze ati umugabo atari so n'umuvugizi n'umugore nawe sindinge bice bigende sinzi okay nacho reka basi yivuge murakoze cyane for the first uraberewe cyane murakoze uri guciye twega nziza ni mu bico okay nibaza yuko mwamaze kumva ko ndi kumwe na Mimi Hey beshi muramuzi nibaza yuko nubwo namuvuze yivuge nuko abantu benshi ndazi ko mu muzi zina ryiwe nibaza ko zina ryiwe ni brand n'umuntu afite ibintu byinshi yagiye akora bitandukanye kandi n'umuntu ubona ko hari ibintu byinshi cyane muri carriere iyo maze gukora byerekana ko afise aho yavuye nahageze kubera ko ngari ku radio urumva ko abantu benshi usanga batwumva ko bari mu ntazige zitandukanye kure cyane badafise YouTube badafise Facebook ariko babumva bagenda kuri gufatisha ama video yanyu Mimi Mireye kubera iki mu gisata cya cinema kubera iki Mimi Mireye mu gisata cya cinema kubera iki yahisemo gukora akazi kiwe kaja mu bya cinema icyambere nuko ari Imana yashatse kandi nanje niho nashaka nawe niho washaka ni Imana yashatse kandi nawe niho washaka watawe kumenya rero no kufisa Imana yo gukina film muri make ndi mu bintu nkunda cyane abana nyene iwacu tutari dukize nta mateleviziyo twari dufise ariko kameme twaragenda ahantu bafise amateleviziyo tukaraba amafilme areba Mugisha yabarinda na Patrick nkazira bizo filme nkumva ndazikunze nkafata nka hore iri kirakina nka carriere nkamukura nkahishira avuga ati bigyo nayo karakora nanje no bishobora nuko ndabikurana ariko sinari nzi ko igihe kizogera nkaba umukinyi wa film oya narabikunda gusa biherera muri je kubikunda gusa ariko nyene kuko ryari geno ry'Imana kuva 2020 ni wataye kubifata nk'akazi ubundi da imbere yaho gatoya nayifata nyene kubikunda uko ariko guhera 2020 ni filme ya mbere nduma actrice principale niho naciye mbona ati ibintu ndashaka kwikora nk'akazi merci beaucoup wihangane kubera ko numva ndaguhereye kure ariko nibaza yuko hari abantu benshi urumva nyene nivyo navuze badashi nk'ubu nk'Umuramvye hari abantu usanga ahantu kure Umuramvye usanga badakoresha YouTube sana ariko baba bakeneye kumva ati bimeze gute hama ikindi no kubaza mbega kubera iki none wewe nabonye ko ari umuntu utigeze worerwa mu bintu bya carriere yawe ibintu bya filme parce que haje mu nama attaque menshi y'amajambo menshi y'abantu baza bavuga ibintu biriya bijya bintu bifata gute of course byarankanze cyane ko sinari ndavyiteze ariko bukiye nyine abari babimaze iminsi baranigereye barambye ati ko bimeze wamaze ko umustar yemera byose ariko wewe nugufocusinga ku cyo ushaka ariko ntivyigeze binci intege by the way numvise muri jewe n'ubundi ya nyota yo kubikora no kubikunda yakomeje iba muri jewe abari focusinga nkomeza ndakora rimwe na rimwe yari gihe numva bimbabaje cyane ariko nkunda gusenga nkabisengera
maze kubisengera Imana ikampa amahoro amanga akomeza. Biba byoroshe ko nabonye ngo ni ibintu nanje nto kwihanganira kuko hari ibintu abantu bavuga ukazanzanya ama proof ama preuve menshi agiye atandukanye horene kari attaque ziba zire Ni byoroshe cyane kuko ibaze nk'umuntu ashobora kuza nko kuri kamera akakubesha ibintu akavuga ibintu byinshi hama akaza kugira ngo gutega umutego ati nimba ndamubeshe naze yisigure. Muri icyo gihe iyo udafise ikindi kintu kiguha inkomezi muri wewe mu by'ukuri ntiworeka gucika intege kandi ntiworeka kugwa hasi. Ariko ndashima Imana cyane ijambo ry'Imana bivuga ngo nta kiba kubasabye bayitabibiye ibanga hari byinshi kubwo gusenga nyine n'abandi n'Imana burya hari abantu batemera ko Imana ivuga ngo Imana iravuga biciye mu ijambo ryayo canke mu bakozi bayo birategwa n'uburyo bigomba kukuvugisha. Nari naburiwe cyane mu mutima wanje ndabwirwa ko ngomba guceceka ibyo mba ko byose ntagomba kwisigura nceceke ndeke igihe kizonsigure. Niyo jambo nakunda kuvuga abantu babimbaza nababwira ati nta kibazo igihe kizogera kimvugire kandi igihe kizosigura byose. Abafana bawe none bo nabo ubonye kuri ugarutse ku bafana b'abantu nabonye ufise abafana benshi cyane abantu barenga ibihumbi 70 na bagukurikirana. Iyo abantu nk'abo kugira ngo basigurire nk'ico kintu kibumbisha gute kugira ngo bumve ko nabashobora kugira umwanya nkuko nawe urindira. Turahari kugira ngo tubere icitegerezo ciza abandi abataratahura guha akanya umwanya no guha agaciro ikintu bisa umwanya ku byo bariko baracamo ku buzima bwabo bagaha agaciro umwanya bakareka Imana ikabavugira bakareka umwanya ukasigura ibintu bo batashobora gusigura. Bazoturabire ko hama bagira. Okay. Mimi Mireye wowe uru hagati yawe n'abandi bantu mukorana ibintu by'amasinema canke muri industry ya filme umubano wawe hagati n'abandi byifashe gute kubera ko abantu benshi afobase nabonye Lancement Officielle y'unciye mugiye mu bintu vyiwe muramwita basana mugabo hageze ko mu supportinga nta link migera mu sharinga yiwe niko bimeze mu bya sinema abantu ntibakundana bimeze gute wowe umubano wawe n'abandi bantu bo muzindi club canke ko iyindi migwi kina amafilme wo bimeze gute hagati yawe na no bivugaho byinshi icyo nzi nuko umutima wanje nta n'umwe dufitanye ikibazo tubanye amahoro kiretse bo ku ruhande rwabo ariko nkanje nka Mimi tubanye amahoro ntawe turavugana nawe. Merci beaucoup. Urakoze cyane. Maze kubona ama experience menshi ugenda ugira uca mu bihugu bigiye bitandukanye kubera ko ndagukurikirana sana. Rero iyo ugiye nko mu bihugu bindi bitandukanye atari u Burundi sinema bumaze kugera kure cyane. Nibiki wigira wabonye sinema yo ngaho iwacu ikeneye gusumba mu bindi bihugu bamaze kugera ko twe turashikako? Numwete no gukora cyane cyane ndakunda kwivuga kuko aho nagiye nicyo nahasanze so kuvuga ngo baturusha gukora cyane oya ahubwo bambe si kuvuga ngo baturusha gukora amafilime aryoshye cyane ahubwo ikintu baturusha bo babigize nk'akazi babigira nk'umwuga ni ukuvuga ngo babishoramo umwete wabo wose. Niba twebwe dushobora gukora kugeza nka 2:00 z'ijoro tukumva turarushe tukiryamira bo barakora kugeza hafi bukeye ntibaryama barakora ariko natwe ubu ko biraza kuko natwe ubu turashobora kumara insomnie turi ahantu twafashe tike twagiye dukora ijoro n'umurango urumva ko natwe ubu ko biraza kandi abishimira Imana cyane. Mimire nibanga irihe uri kurakoresha kubera ko namaze kubona amaceno menshi muri ko mwakora nasanga mu misi heze nibanga iri kurakoresha kugira ngo abo bantu bamwe baguhurumbira ubwo Mireye aroroshe kuronka canke bimeze gute? N'ubuntu bw'Imana kandi ni igikundiro c'Imana ishobora kuba yarashitse ko canke ishirako kugira ngo ayandi macano anyizere amakazi ntarindi banga n'ubuntu bw'Imana kundonka navyo sinovuga ngo biroroshe kandi ntibyoroshe oya biraterwa n'undondeye. Urakoze cyane yategwa n'ukurondeye. Ni Mimi Mireye dukeneye uno musi ko twurako n'umwanya ukura dusiga dukeneye uno musi turafise ikintu gishaka tugomba gushikiriza abarundi urafise urubanza sivyo urubanza dufise twese nibaza yuko aba badukukirana canke abakurikirana imbuga ngurukana bumenyi barazi neza yuko vuba dushirirwa Lancement Officielle indiri filme nshasha kubera iki jambo CIRAMUNDA bitewe na story ya filme yanje nishikiriwe nishikiriwe CIRAMUNDA none bisiguriye
ni ikirundi kinyegeje cyane ni nko kubika ibanga mu nda nko kubika ibanga mu nda ni ikirundi kinyegeje Cimurambi Ciburundi sibyo. Okay, tubwiye rero gahunda imeze gute, bipanze gute kugira ngo abantu bari kwatukana bumve ati mbega umupango umeze gute kugira ngo twumve ukuntu gahunda ziteye. Ikintu ndibutsa abantu kwanza ko ari dimanche hageze kuwa musi wacu wageze ni dimanche isaha 8 kwinjira n'ibihumbi 10 cyangwa ukagura amatike ya sponsor bitewe n'ukuntu bumva hari abantu bakunda ibikorwa byacu bakumva bona dushigikira abo nabo tubahaye karibu ariko nkuko bisanzwe kwinjira n'amafaranga ibihumbi 10 hamukaza wabereye ukinjirira twabategurira ahantu heza cyane kiriya kibanza twakirishe ku bwawe uzoze nawe urindi ko ndabikubwira. Of course yes nigerezwa yego ndavyumva. Ni hano ku Mungagara kuri Ozone Galaxy muri quartier 7 ni kwikaburimbe haroshe cyane. So urumva no kuvuga ko abantu bari ko batwumviriza no kuvugumanukana kuri Interbank kujya mbere ugacuma ugacukika amahiryo kusivyo uvuye muri villa naho ugacana rya pafe ni rya pafe yego kujya buconyora. Amaze kumanza yuko nimimiri yakubwira ati tugende dukeneye kumushigikira ni filime nshasha igomba gusohoka kandi murabize ko mimire ntigera regeza oya ibintu vyiwe ntivyo byoroshe hanagashombovu cyane. Rero dukeneye kuza kumushigikira jewe hamwe n'abanje dukeneye kubajya kugira ngo tumushigikire umushiki wacu. Urumva yuko ibintu vya filime ntivyoroshe cyane abantu benshi barabona muri ko murasohora filime nkakujya akabona ni video y'iminota 30 canke iminota 45 bakibaza ngo ibintu biri easy babwira nuko nacerewe ndi muri shooting kandi ndifise urubanza dimanche niba byoroshe. Urumva nk'ubu ari muri shooting kandi afise azoransa filime kandi dimanche urumva ko ari ibintu bitoroshe bisaba bwitange bisaba ingufu bisaba amafaranga menshi bisaba ariko biraboneka filime irariya kubera ko na mimire unamubonye ngira ngo sinzi ariko mimire ibintu byose ukora ibyo bintu vya filime mwebwe mukora urabona ko ari ibintu bisaba uburyo bwinshi kwitanga sana ubwo mimire ni hari abandi bantu bamenamwo umufungo ko tuzi harawe ibintu by'abakobwa canka abantu b'igitsina gore babintu bya industry usanga badoma ko cyane rutuki ko bafise abandi bantu baba viera mwamenamwo ibintu by'amafaranga menshi ntabyo je nabo bafise wowe bigenda gute none uko bigenda uko bigenda nyine nta office none wogendana no muvye kugira guha amafaranga kiretse ushaka gusupportinga atari ikindi kintu apana muri yowe ubivuzemo nibivugwa ariko kandi nawe urabatse kuvyumva kandi birahari. Urumva rero urumva n'ibintu by'inguvu byinshi kandi amatwa nsumira the way nawe ubamwo ufise inshingano nyinshi ntabwo mvaza kuvuga nyene automatically ariko ndazi kubize sivyo ushishira ko n'ibyo bintu vya cinema ingene nzi bigoye cyane nyine numva ko ari ibintu niba byoroshe ariko mimi nizera Imana kandi Imana ni papa ni kuvuga papa amenya icyo umwana akeneye that's why iyo izo shingano zose fise nyinshi nzuzi n'izitazi ndafukama nkabwira papa ati kino kintu kirakeneye urabizi ko atawundi fise yo mpayimpa papa nawe yaravuze ngo ntawe uzomusaba umukate ngo amamuhe ibuye sibyo Imana ikama kuko ntawundi fise saba niyo nsaba ariko sinitwa niyo nsaba nitwa ndayishimira ni kuvuga iyo ndayisabye ikama ndagaruka imbere yayo nkayishimira sibyo hama no muri bya sinema nyene iyo ngiye gutegura igikorwa ndagisengera nk'ubu iyi filime CIRAMUNDA narafukamye ariko gufukama kwanje siko kwatumye Imana ibinshoboza nkayikora ahubwo yarandavye ravuga ati kana kanje reka ndagatemo nyene gakore filime cyane ko na filime yanje ya gospel naragira Imana iyi filime irimo ubutumwa bwiza bufise kuzorokora umwe canke babiri ndagusavye unshira inzira ndayikore Imana yo kabyara Imana y'umuvyeyi data wa twese uri mu ijuru ubu sindabishima neza ndibaza inyuma ya Lancement nzabishima cyangwa kuri Lancement irabinkorera biciye mu nzira zanzira zayo zirenze ubwenge bw'abantu irabinkorera numva rero nta byashuga daddy nta byaki mfise ariko mfise papa ari hejuru y'ibyo byose akoze cyane ikindi kibazo ni kibazo kibaza giti iyo mvuze ati umubano wawe n'abandi bantu
hari abantu bamwe hari umuntu umwe nigeze mbona ku marezo social mu minsi heza kwidogera ibintu by'umugabo wiwe n'ibiki so nico gituma ndakunda kubaza ibyo bibazo anyidogera n'umugabo wiwe yakwidogeye ngo umugabo wiwe murabagenzi cyane yaje kugutegera ku kibuga c'indege ibintu nk'ivyo Shema yeah, of course yes ugena ariko twako turakorana filime yanje yitwa Inama kandi ni nka musaza wanje imbere ko bamenya n'umugore we je twari tuzinanye ihandi nyene abagore bafise ibibazo ntazi ugena ni frère wanje ni brother wanje twari dufise igikorwa turakorana kiri no mu byari bimuzanye ko nari namyingize namwe ati filime yanje irapfuye burundu ariko nyine aritangaraza sinarikara kujya kumwakira ariko ibyo byose ni ya miyaga ihuhuta ni bya bigeragezo dugera duhura navyo ariko icyo burya ikigeragezo umuhinga wo kubana n'ikigeragezo ntagihungagwana naco mpaka gitsinze kandi ngenda ni jambo rivuga ngo singomba gutsinda singomba gutsindwa ntegereza gutsindwa no kuvuga rero ibyo byose ntibinci intege bari ibintu bije guca intege of course byarambabaje uzi kubona umuntu akubeshera ngo amutwaye umugabo bega hanje gutwara umugabo w'abandi nobura abasore ntibuzuye ni gute naje gutwara umugabo w'abandi oya no kuvuga rero izo ni zimwe muri challenge tugera duhura nazo ariko kandi ibyo je ntibyonci intege maze kuvuga kenshi ntiyari wa mbere yavuze ibyo anavuga ibindi ariko ibyo byose ndabyima amatwi nkambara ekuteri nkikomereza urugendo n'amafibe acerabara hariho umuntu umwe musaza mukinana musanze ari mu gisata cya sinema na wene yahinduye itariki ya Lancement yiwe yego Fanira Vin arahindura itariki ya Lancement yo kubera yuko yaranditse no kuri page yiwe ariko ko yashatse kugira ngo ntahave yumva ko yo hava guperitsiriba wowe muri gahunda yawe bijya bintu byakira gute ni sawa yagize neza guhindura kuko abafana byabagoye kuko abafana turabasangiye n'abantu benshi n'abafana hari abafana bafani duhuriye ko nabanje babo twari kuba tubagize gutya rero kuba yarahinduye itariki yagize neza cyane bazozi wanje bongere baje niwe waramwandikiye message uramubwira ko wabishimye waramushimiye ati kubera wahinduye itariki kubera jewe urashimira reconnaissance gushima turaguhorana we oya kwica kintu yakoze yakoze ikintu ciza warareconnaissance uramubwira ati ibyo tuvugana ni box zose ndabizane kuri kazi oya kubwico ibyo bindi sishaka ico cyonyine oya sinibuka ko nabimubwiye ariko nibaza ko nabimubwiye ko sindiko ndavyibuka neza kuri urumva ko bimeze neza oya turamahoro nta kibazo muratesa urakoze cyane mimire reka ndagushimire cyane murakoze cyane sinzi ko hari akandi kantu wumva ushaka kubwira abantu bagukurikira cyangwa bagukunda kuri rwa bya filime kugira ngo tugahereze kako kantu ko twavuga abantu badukurikirana batarabaro YouTube bari mu ntara zitandukanye turabashimiye cyane barigora bakaja gufatisha amafilme bakadownloadinga amafilme bakayaraba hari n'abasanga bazitunze mu dutelefone dutoya baba bagize effort rero turabashimira cyane aho muri mu gihugu hagati hose abari Bujumbura abari mu mihinga itandukanye mu byo kwitura turabashimira cyane cyambere novuga nuko modusengera kuko burya nasanze umuntu agufasha canke umuntu atumuhindura imigambi mibi ukitwara neza umuntu abari wikimazi ku buzima bwawe ni byiza kumusengera rero abantu ndabashimiye cyane niko kanya mbonye ndabashimiye cyane Imana ibamugisha nabonyene nkuko badukunda baronka bakunda kandi baronke n'amatelefone ya WhatsApp abatayizifise bazironke kandi n'abari n'Ubujumbura aho turabashimira cyane naza kunshigikira mbaye ndabashimira cyane Imana ibamugisha ibisigaye Imana ikomeze ibane nabo hari jambo nkunda kuvuga ati twitwararika iby'ubwami bw'Imana no kugororoka ibisigaye byose n'inyongera tuzovyongera ego ibyo mwifuza mwebwe mwese mwadukurikiranye Imana izo bibaha nk'inyongera icyo mukwiye kwitwararika ijoro n'umutaga sakazi kanyu siki simpuzu muzo kwambara ejo nahiga ejo sinkwiye kwitwararika impuzu zo kwambara muri Lancement kuko sinzi ko nzohashikishwa n'ubuntu bw'Imana bwonyene icyo nkwiye kwitwararika nuko nkwiye kwitwararika iby'ubwami bw'Imana no kugororoka
nkitwareka ku munsi mbega Imana iranyishimira, mbega Imana ikirambona gute, ibi ndiko ndakora Imana indavye iravuga ati mwana wanje uri mu nzira nziza. Ivyo akaba arivyo nitwararika, ibindi byose uko nifuza urubanza rwanje ko ruzogenda, ibyo nkeneye, ibyo ntarabona byose nzobihabwa nk'inyongera. Namwe mwese muko muradukurikirana, ibyo mwifuza byose Imana izobaha nk'inyongera, ariko mwitwararika ivy'ubwami bw'Imana no kugororoka. Abari mu byaha ni mu bihagarike, ingero y'icyaha n'urupfu, ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira. Murakoze cyane. Ikibazo ndakubaza, mbega amatiketi harahadandazwa imbere canke yose tuzaturajya ku muryango? Reka tuzatore ku muryango nivyo vyiza. Amaze kumva rero ko gahunda diyo nta yindi gahunda ku munsi wa Mungu isaha 8 twese durujya kuri Ozone Galaxy tuze kumushigikira mushiki wacu afisa amafilme meza, kandi jewe uri King Pro n'abantu bashaka kumbona nzoba mpari haje, nzoba naje kumushigikira mushiki wacu n'abandi bose mu byifuzo byo gushigikira sister wacu kugira ngo tubereke ko bijya bintu bakora ibintu by'amafilme n'ibintu bitwara ingufu nyinshi. Arigeze kugerageza nanje ndakubitika kubera ko ibintu bitoroshe cyane. Bazoze kuri tele tuko turabikora niho baduca babibona. Hari umufana yigeze kuza umunsi umwe kuri tele yasinze umuntu yaramuhamagaye aravuga agito tubabwira ngo nimutwongere indi minota, kumbe ni abonye agasene kamwe tugakoze hafi amasaha kandi agasene nikaba gafise n'iminota 2 cyangwa 3. Niba byoroshe nurashira ko ku deplace, nurashira ko editing, nurashira kibiki. Hari nige numvise ngo biranataka, hari nige ngo bifudika ama image arafudika akagenda ugasubiramo. Nk'ubu mfise shoke y'ibyo nakinye ntiwavyumva, gusa Imana izoduhemba nitacika intege. Eka ndagushimye cyane Mimire. Urakoze cyane. Kubera ko waje waruri mu bindi bikorwa, nibaza ko ikindi gazondera umwana dukora ikiganiro ciyaguye, kubera ko abantu ngaba telefonye banditse ubutumwa mu biganiro usa n'uwarangiye, ariko reka ndagushimire kuba witavye ubutumire. Nukuri nanje mwakoze kunyihanganira kandi mwakoze kuntumira. Imana bamugisha Igico FM hejuru cyane. Asante sana. Urakoze. Ikindi kintu twagutumira nibaza ko uzobanguka. Nta kibazo. Urakoze cyane. Reka twindire imanzo z'ibikorwa bya Lancement Officielle tuzatuvugana ngaho nyine Lancement yagenze n'ibiki après sibyo. Kugira ngo abantu baronke umwanya, abantu bariko barandika ngaho ibintu byinshi ba telefone, ariko reka tubabwira ati tuzoca tubikora ikindi gihe sibyo. Nta kibazo nibyo. Reka ndagushimire, shimira abantu mwese mariko mandukira naho murereye hose, ndabwa duti mwamaze kumva ko atayindi gahunda hari ku munsi wa Mungu. Nimba uzi kuri umuntu w'umunyamuje, nimba uzi kuri umuntu asobanutse, nimba uzi kuri umuntu ukunda ibintu byiza, we need to be together hajya kuri Ozone Galaxy sisa umuntu nanje niho nzoba nibere kugira ngo dusupporting mushiki wacu. Urumva neza yuko ari kugira ngo dushikane cinema ndundi kure, kugira ngo natwe tugume twerekana ko dufise imbona kazoza inziza, kugira ngo twereke abandi ko tunako dushoboye. Rabwa ati rero mukomeze kuja kuri YouTube mwandike ni Mimire Officielle, mugende kuri YouTube yiwe, mugende mu supporting, mugende muraba ama video menshi ariko hajya anye. Nabonye haraca imisi 3 ushize ko yindi subtitle y'icongereza yindi filme yitwa full movie inama of course. Mugende mwinjoyinge, urumva ko nguma ndaba Mane guhungishira nantungwe sinaretse kwikurikira. Mugende mwinjoyinge, bashize ku subtitle y'icongereza, muze murabona n'abantu bari kure, abantu batari mu Burundi mamuze ati bari mu bihugu byo hariya, mubakubite mwaze barakubita hajya baraba amajambo. N'amafilme nza zifise quality zimeze neza cyane, ama video asa neza, ama full movie ya bien, filme zitamena amaso, filme zitagira induru, zifise son ya bien. Ni kuri biba mwubaho sana. Murakoze cyane. Reka tubashimire mwese abantu mukunda Igico FM, aho muri yose ndabwa duti ikiganiro cyari music on cyangwa spotlight. Twatukirangirije ngaho cuno munsi, turusubira jewe ku bwanje, tuzosubira ku munsi wa gatatu no ku munsi wa gatanu. Ndabwa ati mukomeze kumviriza Igico FM, ndabwira duti bye bye canke hasta la vista. Abantu mwese mudukunda, ndabwa ati wamaze kumva neza yuko ari uri King Pro canke The Black Gorilla, yabashi benshi banyitingaga yirabura kuko ndirabura cyane. Gacugenda rero kuri Facebook ukandika Igico FM, no kuri Instagram ukandika Igico FM, mutega no kuja kuri Mimi Officielle mukagenda muraba Mimi Officielle. Habisigaye navyo mwumva ko umutuzaho tutazohurirayo dimanche. Je nibaza yuko umuntu n'ukuri aba mu gisagara cya Bujumbura, hari n'abamaze ko batabuza amatike bakamanuka. Rero wowe ukiri ngaha ani tuzoja kuraba ibyo dimanche n'umunsi wo kuruhuka, gutembera, kuja kuryohera amazi 10,000 n'amafaranga make cyane. Murabizi yuko hariho n'ahantu fana ubwo 10,000 binarenga. Urumva uhaye umuntu 10,000 fana gaca ugenda ukabona ibintu umuntu yakoze ukamusupportinga. Nibaza yuko ataruhombo ruzo barurimo. Dushikire ibintu by'iwacu tubikunde kugira ngo dukomeze gushikana Uburundi kure, dushikana no kuri yambona kazoza. Murakoze cyane. Uri King Pro, The Black Gorilla, Uri King Pro, The Black Gorilla.